turi mu kiganiro kidasanzwe kiremeshejwe ikibiriraho radio Isanganiro yatunganije ifadikanije n'ikigo c'abamenyesha makuru Maison de la Presse n'ishirahamwe Irene. Turi itariki ya gatatu ukwezi kwa gatanu n'umunsi amakungu yahariye ubwigenge bw'ibinyamakuru. No munsi ushitse mu gihe Burundi bushigwa mu bihugu bwigenge n'agateka k'abamenyesha makuru katifashe neza twisunze icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu Reporters sans frontières. Muri ico cegeranyo Burundi buri mu kibanza c'ijana na 59 mu bihugu 180 ikibanza Burundi bwarimwo no mu mwaka uheze. No munsi kandi ushitse mu Burundi turi mu gihe twimirije amatora ategekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi 2020. Ibinyamakuru bifise uruhara ntangere mu gutsimbataza intwaro rusangi, gushikiriza ibiba vyisunze amategeko y'umwuga, ariko kandi mu bwigenge ntangere. Ego Francine, turibaza ati mbega ubwo bwigenge bwifashe gute mu Burundi uno munsi? Uruhara rw'ibinyamakuru n'uruhe? Imigenderanire hagati y'ibinyamakuru n'inzego zitandukanye yifashe gute? Mu bihe vy'amatora ivyo binyamakuru byo kwigenza gute? Hakwiye gukorwa iki kugira ibinyamakuru bikore ico bitegerezwa mu bwigenge? Uruhara rwa leta n'uruhe? Ni bimwe mu bibazo tugiye kumara amasaha abiri tuganira ko n'abatumire batandukanye turi kumwe hano mu kigo c'amenyesha makuru Maison de la Presse, aho turiko dukoresha studio ngendanwa ya radio Isanganiro. Pacifique Cubahiro na Francine ndeho kubgayo nitwe tugiye kuremesha kino kiyago. Francine, wobwira bariko baradukurikira abatumire bacu muri kino kiganiro. Ego Pacifique, urakenuye. Turi kumwe nkuko twabivuze n'abatumire bane bagiye kudufasha kuremesha kino kiganiro. Turi kumwe n'umukuru w'urwego Sense rucungera ingene amakuru atangwa, Nestor Bankumukunzi. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze kudutumira. Turi kumwe na Florida ahitungiye arongoye ishirahamwe Search for Common Ground. Kaze namwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane n'umunsi mukuru mwiza. Ego murakoze. Turi kumwe na Denis Banshimiye ubusa n'umuhinga muri politike, namwe musangwe ikaze muri kino kiganiro. Ego murakoze, turaramukije n'abariko baratwumviriza. Ego undi mutumire turi kumwe ni Jacques Bukuru, ni nararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru ndetse n'ibijanye n'amatora. No munsi tuvuga hari kinini abiziko. Jacques, tukuramutse. Ndabaramukije nanje gose. Ego muri kino kiganiro kandi twari twifuje kuba kumwe nabo mu rwego Seni rujejwe amatora mu Burundi, ariko ntivyahavuye bikunda ku munota wa nyuma. Abandi tuza gusangira ikiyago ni bamwe mu bagenzi bacu basanzwe barangurira umwuga wo kumenyesha amakuru ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Sabo gusa hano muri no nyubakwa hariho abandi batumire batandukanye, harimwo n'indongozi z'ibinyamakuru. Kino kiganiro kikaba gihagarariwe na Leonidas Kirombo, mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Serafina Hakizimana bena Albert Nduwayo. Mwese mudukurikirana turasubiye kubaha ikaze. Tudatevye ikibazo ca mbere tugitumbereze ku mukuru w'urwego rucungera ibimenyesha makuru Sense. Uno munsi mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe gute? Murakoze kuri ico kibazo. Ingene ubwigenge bw'abamenyesha makuru bwifashe uno munsi kugira ngo dushobore kubishikiriza, twohera ku mategeko kubera vyose naho bihera mbere bigahera no ngaho nyene. Uno munsi turazi yuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riherutse gushirwaho ritegekanya ntihenze mu ngingo yaryo ya 31 yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza inkuru vyemewe bikingiwe n'iryo tegeko ngaha mu Burundi wacu. Hanyuma turavye ingene ibinyamakuru uno munsi biriko birakora, twokwemeza kandi tutihenda yuko umumenyesha amakuru mu Burundi akorera ngaha mu Burundi akora umwuga wiwe yisanzuye mu bwigenge ukwiye
ku buryo mbere tugereranije n'ibihe vyaheze uno munsi abamenyeshamakuru ni bake boba bariko barakurikiranwa n'amategeko kumbure kubera boba bakoze nabi canke bakoze ikosa iri canke ririya. Ivyo bigatumwa kandi nuko muri urwego rukurikirana ingene ibinyamakuru bikora twafashe ingendo yo kuganirana ntaryo n'abarongoye ibinyamakuru biciye mu nama, biciye mu mibonano mu gihe cyose bikenewe n'uwo wese tubona ko hoba hari agahaze, biciye kandi no kwama twuguruye imiryango kugira ngo uwo wese afise icyo abaza aheze aze tukivugane. Kino menyesha nuko amategeko ngenderwa ko dufatiye ku itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, iryo tegeko ryaravuguruwe haraheze umwaka umwe. Mu kuvugururwa rero vyakozwe abamenyesha amakuru baserukiwe, tukizera yuko rero iryo tegeko ritanga ubwigenge bukwiye kumenyesha amakuru agomba kurangura neza umwuga wiwe. Ikindi dukora kugira ngo dukomeze ubwo bwigenge nuko uko amezi atatu atashe dutanga icegeranyo tukagishikiriza abarongoye ibinyamakuru bose bari ngaha mu Burundi, tukabereka tuti ngaha mwakoze neza, aha vyarabagoye, maze bagaheza nabo bakagira ico babivuzeko. Gutyo rero tukagenda tuganira mu ntumbero yo kwirinda ko hava haba kumbure amakosha ku banyamakuru n'ibinyamakuru, kumbure n'urwego ntiruhave rukavya gose ngo rukubita inkoni ndende. Ivyo biganiro tukizera yuko bizotuma bwa bwigenge tuvuze ko bukwiye buzogenda bwisununura butera imbere gusumba. Ubu rero tukaba ata mpungenge dufise, ariko imbere ko ndangiza akantu gatonya, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bufatiye ku mategeko burahari, ariko hariho ibindi usanga ari intambamyi ku bamenyesha amakuru. Ibinyamakuru n'abamenyesha amakuru ngaha mu Burundi gushika uno munsi barakenye, ugasanga kumbure ntibafise uburyo bukwiye bwo gushika hagati mu gihugu, ugasanga ibiganiro bitangwa mu maradiyo n'ibindi binyamakuru ugasanga 80% vyakozwe i Bujumbura gusa, ugasanga kumbure n'ivyo biganiro mu nyamakuru bimwe bimwe ntibishikirijwe neza kubera ivyuma ibikoresho bitameze neza. Ivyo rero nkagira nti ihwande y'itegeko n'ivyo biratuma bwa bwigenge bwo kumenyesha amakuru usanga budakwiye, kuko umenyesha amakuru ntashikira inkuru aho iri hose aho abishakiye, maze bwa bwigenge bwiwe rero ugasanga biratumye bugabanuka kubera ubwo buryo buke. Mugifise ijambo hariho abatora tunenge kujanye n'ubwigenge bw'abamenyesha amakuru, nk'icegeranyo giheruka gusohoka uno mwaka bisunze cane nk'amaradiyo aheruka gufatirwa ibihano BBC na Voix d'Amérique. Kuri mwebwe muvyakira gute? Urakoze. Mu gitondo twamye mu biganiro navuze nti ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bw'umumenyesha amakuru buhera aho ubwigenge bw'abo bantu akorera bugera. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko uyu mwuga ni umwuga urangurwa hisunzwe amategeko. Amategeko rero arafise ivyo atangira uburenganzira, arafise ingene akingira umenyesha amakuru, ariko arafise kandi n'ingene akingira abo bantu bayashikirizwa, mu ntumbero yuko ibinyamakuru vyokora bituma bishira imbere neza y'abantu bumviriza, bakurikira, basoma ayo makuru. Mu gihe rero ayo mategeko ahunyanzwe n'umumenyesha amakuru canke n'ikinyamakuru, haraheza hagafatwa ingingo zibereye kugira ngo abo bantu baronswa amakuru nabo ubwigenge bwabo ntibuhave buhonyangwa. Ariko rero muri urwego sense iyo bibaye ngombwa ko dufata ingingo nizo kumbure zituma umumenyesha amakuru ataguma yisanzuye neza, biratubabaza, ariko itegeko riri hejuru ya twese, haraheza agafatwa ingingo mugabo zitavunye. Iyo bibaye ngombwa rero harafatwa ingingo kugira ngo
bwa bwigenge bwo kumenyesha amakuru nibo have buhonyanga ubwigenge bw'abantu bumviriza ayo makuru. Bega iyo mu vyegeranyo nk'ivyo bashikirije yuko nk'igihugu kiba casubiye inyuma canke nako gateka katifashe neza ku bwanyu mwibaza ko baba bafatira kuri utwo tuntu tw'udukosa duto tuba twabonetse atabindi vyiza bo babisunga? Imbere yuko haza abo bavuye hanze y'igihugu twebwe tubanza kwiraba tukavugana n'abanyamakuru n'abarongoye ibinyamakuru, iyo haragahaze tukabivugana maze tugaheza tugatorera inyishu. Abo rero bavuze yuko Uburundi buri muri ico kibanza, ku byo tuzi nta numwe yigeze aza ngo atubaze, sinzi ko aro bavuganye mu gihugu, ibyo bafatira ko rero ntavyonzi, nico gituma ntogira kinini mvuze kuri ico cegeranyo. Ico novuga gusa nuko ku bwanje ntaco ndasoma, yaba naragisomye kumbure nari kugira nti ngaha nivyo aha barahuguje aha haragahaze. Rero ko ntaragisoma ntaco nobivugako, mugabo ico tuzi nuko mwene ivyo vyegeranyo nkuko tubimenyereye bikorwa n'abantu bafise ubumenyi, mugabo ubumenyi bufise aho bugarukira. Murakoze Jacques Bukuru, nk'umumenyesha makuru, umumenyesha makuru atari uno munsi, aho tugeze umwuga wo kumenyesha makuru no munsi mu 2019 mwe muvuga yuko ubwigenge bwifashe gute muri rusange? Ubwigenge bw'amategeko ibaza ko buriho. Dukorana muri sense ari president wanje ababwiye ivyerekeye ibwirizwa shingiro, arabwira nani mategeko turavye ivyanditse kuri biwe ubwigenge butariho. Avuga abamenyesha makuru kenshi araho nibaza ko tutabisoma gose, umuntu aturengeye kugira tumubwire tuti ugomba bumufrondera ugomba gwanya umukuru w'igihugu yabisinye. Kubonye nk'umuntu ariko arakuburagiza nawe ukabudashobora kumubwira uti ingingo ya 31 ingingi niyi y'amategeko agenga kumenyesha makuru uri kurabirenga, uri kuragwanya umukuru w'igihugu, nibaza yuko boca bamwiruka ko bakamukorerako. Mugabo ko natwe tutabizi haraho bikinga mukiza. Utubwigenge bwo kumenyesha makuru bumeze gute? Jewe ngira maze imyaka 24 ndiko namenyesha makuru. Ndamaze kuja no mu bindi bihugu nkaraba ngene bamenyesha makuru. Uri umumenyesha makuru nibaza ko hariho ibintu utari kuriwe n'akaranga k'igihugu, hariho ibyo utari kurigwa n'abagukoresha. Nibaza ko mushobora kubisoma, hariho abahinga bavyanditse bagira bati mbega abamenyesha makuru hari ico bamaze. Wowe uja kubura ubwigenge kubera ugutwara ari waguhemba, erega aragutuma ati bikorwa gutya uwo nuguhemba, hanyuma nurya gushorera agira ati kugira ngo ikinyamakuru cawe kibeho hari ivyo atemera kuvuga. Abo baratubangamiye tutuce ngaho tugira ngo turigenga ntushobora kwigenga. Aha mu Burundi n'ahandi nico kimwe, hariho abantu bafise inguvu nyinshi zidusuba. Dukunda kubona leta mugabo benshi bafise inguvu ni benshi. Uri nko kumusaga ndaguha karorero ivyabaye nko mu 2015, amakuru twavuga yarakwerekana ko abapolisi n'abasuda basaze bariko baramara abantu. Mugabo wagenda ukabaza mu kinaniro kugira akakubwira ati sha twebwe ngaha bagomba batwice. Mugabo ari umusoda yari umuhutu yagize ati mbega bo mwaje kwica bene gihugu, batujyamise bagomba baturase, ati tuba turakize. None ivyo vyaravuzwe ntibishobora kuvugwa kuko mwico gihe abamenyesha makuru babwiza kwerekana ingene kameme igipolisi n'igisoda bariko baramara abantu. Ubwo nukubura ubwigenge. Hariho n'imigambwe turimo kugira turonka umunyu, urumva ntawo bideha kubera duhembwa nabi. Naje ngira mu kubera nsigaje imyaka 5 nkabona ko atakigenda nzohava ndabaho ninjira. Aho ninjira ndabe nanje njira ndagendesha umuduga sindabizi. Umaze kuja mu mugambwe ntubukirengeye inyungu z'abantu. Enda guha karorero
turi muri katedrale hari ku munsi mukuru w'abatagatifu bose jewe nari nkiri redacteur en chef kuva mu kwambere narasavye kugira babinkuremwo ntaragira impanuka ngende ndi muzima turumvikana musenyeri yavuze omeri warayivuga arasigura turumvikana bari turi kumwe tuti aka gace kamuhe ni keza ega vyavuze ku saa sita gusa ku mugoroba ntivyavuze haje umuntu avuga makuru ku mugoroba akiri muto cyane mugari mu mugambwe aragira nti ndakubwira ibintu ndishaka kumvugana ntibishobora kumvugana mu gatondo barambwira terega naka yarabikuye muri yabikuriye mu ikigantuzewe we ntuzi ko batemera musenyeri ndanuma ndagira nti none umuntu amaze imyaka 2 akavuguruza umuntu amaze imyaka 24 amaze imyaka 10 ari atwara uganda wo kumenyesha makuru umva wovuga iki ubwigenge biva ku bintu byinshi abakora muri BBC baratubwira ati abongereza bariko baragwanira ibirerezi bimalwini ntibavuga ivyari byo byose babwira ati muvuga ibi urabaza karenge niwe bitubwiye muvuga ibi ntituzi ko bigenga gose none ntibikunda naha rero nuko bimeze uraraba utari umumenyesha makuru umwe ngira yarezwe ushobora kwitsinda kandi birafasha rimwe maze nk'imyaka 24 bagira bati iki kirabujijwe no muhira uratinda kubaho uti kirabujijwe ngirako biraduforma ubwigenge rero ntibazobabeshe ni ku rugero k'umuko igihugu cyose ntawe uzokoreka ngo ni wisanzura uvuge si leta si uwukoresha si abandi bantu bafise inyungu zikomeye ntawe uzokureka ariko Jacques turetse ivy'abakoresha mbega umumenyesha makuru wenye n'ubwiwe ntashobora guhagararira umwuga abwizwa kuwuhagararira aciye mu mashira hamwe barimwo urabona ubu ngaha twarasanzaye niyo umuntu apfunzwe ntitugenda kuraba yirukanywe nta muntu ugira ati genda cyafata ariko ntange 10 kugira uburaro bwiwe ntibahave bamwirukana mu nzu igihe tutiyunze mu mashira hamwe igihe abantu bavuye mu kazi akagira ati mbega none je ko navuyemo ntimundabe naje nca ntiyinya banyirukanye ngira nta muntu azoza kundabira umupfasoni wanje azohavaza kumuraba mubaza ibindi mugabo ntazoza kumuraba kugira gire ico kirabuze mugabo mu bintu vy'ukugwanira ngene bagwanira gateka kabamenyesha makuru ni mu mashira hamwe ni mu gufashanya je niragira nti bubwige ndabugwaniye ndabizira baranyirukana namwe mukandaba dushize hariya ku kontwara mukagira utinywa kamwe muta ariko Jacques umuntu ariko nagomba ndagucire musinzi umuntu yigeze kumbwira yari mwishira hamwe akomeye gose ngo mbega mwe ko bababuza kubivuga ni guki mutagumuka abwira nishanti jewe kweri reka tugikore mugabo baranyirukana cenda kurungikira Dani ndakurungikira na Loisia sheri wanje ndamugumya mugabo ndakurungikira nabajya abandi babiri uzohava bafasha yaciye abamera nk'ugenda caje kugurira icupa rya kabiri yanyishuye twavuze ko uri mu bamenyesha makuru bazobereye uno munsi uwinjiye mu mwuga kumva ingene uri kuravuga yumva umengo ni nk'umumenyesha makuru yiheboye oya je sinihebura na gato ndiko ndavuga ibiriho je ngishika muri RTNB 95 twari tukironka amadepeje Agence France Presse tukaronka itartasi tukaronka ivy'abakoreya ivy'abashinwa nakora kuri imwe umuntu afise imvi aturaga ba mugabo abashinwa ntibabavuga nkabika natori yindi uraraba koreya ntibayivuga nkabika natori kindi ati urasaze baragutwara ndatinda ndabona yuko hari ibintu vy'ingwara yabakuru bacu yabayeho bari bagikora no ku mugambwe umwe nibaza yuko bitoroshe mugabo abubu nibarinde barya umutima amenye nta kundi mugabo ico no kumenyesha nuko ubwo bwigenge ugira uti ngomba nigenge menya umwuga umenya amategeko hanyuma umuntu aguhohote ugira uti je ndashize y'urubanza no mu myaka 20 bazoruca
Ego murakoze kino kiganiro twagitumbereje ku ruhara rw'abamenyesha makuru mu matora twimirije yo mu 2020 no mu gutsimbataza demokrasi. Dr Denis Banshimiye ubusa nk'umuhinga mu bya politike tunagira n'amahigwe mwarakoze umwuga nk'umumenyesha makuru tuvuze amatora na demokrasi umumenyesha makuru agira uruhara ruwe. Ego murakoze iyo turiko turavuga amatora yisunze intwaro ya demokrasi twovuga yuko umumenyesha makuru afise uruhara ntangere kuko tubaye turanareka mu kiringo c'amatora intwaro yonyene ubwayo ya demokrasi ihagaze ku kugira icyo umuntu ashikirije hanyuma kandi igahagarara ku kuntu abantu bashobora gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye hanyuma bagaharira kugira ngo bakuremo intumbero ishobora kuja imbere. Rero hageze mu matora ni kiringo gikomeye cyane cyo gushikiriza ivyiyumviro. Iyo rero tuvuze gushikiriza ivyiyumviro murumva yuko umuntu ari Igitega uwundi akaba ari Muyinga uwundi akaba ari Bubanza ntivyokunda yuko ivyiyumviro vyabo vyumvikana hatabonetse novuga nti abantu bagerageza kubishira imbere. Nugo ruhara rero rukomeye rw'abamenyesha makuru. Ariko rero tuvuze amatora yisunze intwaro ya demokrasi murazi ko duca tubanza kuraba abahiganwa nabo bahiganishwa imigambi nayo kugira ngo ishobore kumvikana murazi yuko ibimenyesha makuru bifise uruhara ntangere. Nukuvuga rero yuko mu kiringo c'amatora umumenyesha makuru novuga yuko ari mu nkingi zikomeye cyane zishobora kutayegayezwa kugira ngo amatora ashobore kugenda neza umwene gihugu ashobore kumenya abariko barahiganwa abaribo icyo bazanye cy'akarusho baje guhiganisha icyo ibimenyetso azokoresha mu kugira ngo atore ndetse ashobore no kumenya ingene nayo matora atunganijwe. Mukaba muzi kandi ko nibimenyesha makuru biterera cyane mu kwigisha abene gihugu nk'akarorero kwigisha amategeko agenga amatora, kwigisha ingene abahiganwa bashobora kwigenza dufatiye kuri bijya bita code de conduite, ibintu byinshi cyane abene gihugu bakeneye, abahiganwa bakenera, igihugu gikeneye kubamenyesha makuru mu gihe cy'amatora. Ego Uburundi bwatunganije amatora atandukanye muravye inyifato y'abamenyesha makuru mwebwe irabashimisha muri ivyo bihe by'amatora. Turamenye twumva imbere hagati canke inyuma mu bijanye n'ivy'amatora ibice bitatu bikomeye. Abamenyesha makuru muri ivyo bice inyifato yabo irabashimisha. Kumbure ntivyoroshe cyane guca umuntu avuga ngo inyifato irashimishije canke ntishimishije, ariko mfatiye nkuko uyu mugenzi wanje yari karabivuga, mfatiye kuvyo nabonye nk'akarorero mu bihumbi 2005. Mu bihumbi 2005 imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora Uburundi bwarabaye akarorero gakomeye cyane. Tureke kuvuga muri Afrika, kwisi yose jewe mbere narabonye n'abantu batari bake baje kugira ivyigwa by'ubushakashatsi kuri kijya kintu twise synergie de media. Ngira ngo uyu abikozemo cyane umwanya munini arabizi kundusha. Rurya runani rero rw'abamenyesha makuru muri kijya kiringo c'ibihumbi 2005 c'amatora rwabaye rurangiranwa kandi rwabaye runani gwiza cyane. Narirya igihugu cyariko kirava mu kiringo c'indyane cinjira mu ntwaro ya demokrasi. Mu bihumbi 2010 naho nyene abamenyesha makuru bari nanase, ariko nkuko yabivuze ati ubwigenge burya bujana n'ingene igihugu kiba cifashe. Naho nyene murazi ko mu bihumbi 2010 hari ingorane, habaye ingorane zitari zike mu matora. Abamenyesha makuru baragerageje mugabo ntivyoroshe. Nico kimwe no mu bihumbi 2015 nkuko yari karabivuga,
bivanye n'ibiringo igihugu cyari kirimwo abamenyesha makuru baragerageje mugabo ntivyoroshe murumva rero yuko atawo cafata ikivunga mugabo nagira mvuge nti hari ibiringo jewe ubwanje mbona yuko vyabaye ibiringo vy'akarorero keza cyane kwitangaza makuru ngaha mu Burundi. Murakoze cyane twavuze ko turi kumwe n'userukira Search for Common Ground mu Burundi. Ni shirahamwe ryashigikiye amatora rirashigikira abamenyesha makuru mu bihe vy'amatora mufasoni Florida ibikorwa abamenyesha makuru bakoze kiriya gihe n'ubu bariko baritegura mu matora yimirije mwebwe mukibona gute? Murakoze kuma ijambo nkuko ahejeje kubivuga mbere mpere aho ahireje hariho ibihe byiza twabonye abamenyesha makuru by'ukuri batanga inkuru neza igafasha abayakira igafasha igihugu yatanze akarorero k'ibihumbi 2005 aho by'ukuri abamenyesha makuru bagiye hamwe babifashijemo na Search for Common Ground baragira ubwo runani gukuvuga bati tugomba dutange inkuru imwe kandi iyo nkuru ize kuba inkuru y'imvaho ize gutuma umurundi wese yumva ko amatora yagenze uko yagenze kandi ko izo nkuru iyo nkuru izoba ari imwe bayakiriye nkuko ari imwe nyene ntabwo inkuru zatanzwe zagiye zijuragiza abene gihugu inkuru yatanze mu 2005 yabaye inkuru imwe barayakira amatora arangira neza barakira ibyavuye mu matora rero novuga ko ico gihe abamenyesha makuru n'ukuri ico gihe barigenjeje neza biragaragara nkuko yabivuze biha izina ry'abamenyesha makuru mu mahanga y'ingene bakoze muri aya matora rero novuga nti hari ibihe bakoze by'ukuri bidasanzwe mu gutuma amatora yemewe n'abene gihugu amatora akora ku mugaragaro kuko amatora meza nakorerwa ku mugaragaro akerekana ibintu biriko biragenda neza akerekana aho ibintu bikeneye guhinyanyurwa kandi bakabihinyanyura mu mwanya mwiza aho amatora aba mu mahoro ivyo onyi twarabibonye yabivuze yabigarutseko kandi kugira ngo bigende gutyo nuko abamenyesha makuru ico gihe bagerageje gukorera mu bumenyi bwabo bw'abamenyesha makuru rero novuga nti ico gihe nukuri baragaragaje ko bakora nk'abantu bafise umwuga kandi bafise intego imwe kurondera ko amatora yakigwa neza mu buryo batanze inkuru imwe atari inkuru nyinshi zigenda zirajuragiza abantu kandi bararanaraba nibihe aho bigeze kuko iyo umuntu ataravyigiye aho kigeze niho umuntu yibagirwa abo bantu bariko barayumviriza mbega bavyakira gute bameze gute kugira ngo bikunde uze gutanga inkuru iza kwakigwa n'abariko barakumviriza ico gihe barabigerageje mugabo hariho nibindi bihe rero nibaza ko bishobora kuba byarabaciyemo kuko nkuko yabivuze twarabonye mu 2015 habamwo ukuntu inkuru baragerageje gukorera muri synergie hamwe mugabo aho ni ku munsi w'amatora mugabo imbere y'amatora hariho inyifato rimwe na rimwe itari nziza gose kumbure bivuye kumvo nyinshi izo sirso nibaza no uvuga je kuko si noja mu gishingo c'umumenyesha makuru yari ko arakora mugani yaza ko hari gihe abantu batiyumviriye ku matati ari mu gihugu batiyumviriye mu nyungu za bamwe n'abandi kuko iyo uri kurakora ukoreye igikorwa utanga makuru burya no kumenya ko amakuru ikora atanga sayi wawe ayo makuru aza kuvuga ku bantu aza kuvuga ku nyungu z'abantu aza kuvuga ku kungena abantu bahagaze ibyo byose utabifatiye ko birashobora gutuma utanga makuru mu buryo uza gusanga bamwe n'abandi bashobora kugira uko bagufasha hanyuma nibaza ko kandi hari n'ikindi nibaza ko nubwo abantu baba ariko baratanga amakuru muri linye editorial zitandukanye nibaza ko hari uko bategeza kumenya yuko inkuru hageragejwe kumvikana inkuru mu maradiyo atandukanye bashobora gusanga bayitanze kumwe naho boyetanga mu buryo ubushangi buriye ivyo rero nibaza ko ari ibintu twagiye turabona mu buryo butandukanye bivanye n'ibihe
cyane cyane mu 2015 amaradiyo amwamwe ntiyariko arakora kwa mwakoranye n'ayariho ico gihe yariko aravuga mwebwe byaraboroheye mbwe mumenyereye gukorana n'imesha makuru bitandukanye mu butandukane bwavyo ariko mu kubaha umwuga mu bihumbi 2015 nkuko mwabivuze byari bihe bitandukanye n'ibindi bihe twabayemwo nkuko mwabivuze harimo ibinyamakuru bimwe byari byugaye byagize ibibazo hariho n'amaradiyo yari ahari yakoze nibaza ko igihe bari ko barakora nta bibazo byinshi byavuzwe twaragerageje gukorana n'abahari turagerageza gufasha kugira ngo turabe yuko amatora yobandanya kugira ngo tugerageze gukinga amatati kuko twebwe mu kubikora intego yacu ya mbere tuvuga tuti iyi nkuru itanzwe nabi bigenda bitera amatati nayo ataronse inyishu biza gutera umudurumbanyo biza gutera umuryano rero twebwe tubikora gutyo twaragerageje gukorana n'abahari kugira ngo turabe yuko ayo matora yorangira amahoro abantu bakakira ibivuye mu matora kugira ngo vy'ukuri nihaze kugaragara ingorane zikomeye inyuma y'amatora ntitwovuga ngo byaratworoheye canke byaratugumiye kuko twebwe iyo turiko turakora bimwe twita igikorwa tekiniki igikorwa c'ubuhanga c'ubumenyi ntabyo biba bihuye n'ivya politike ariko ico nibaza nuko twagerageje kuko uko search ikora nuko ivuga iti ngomba ngerageze ku buryo muri studio y'ijambo bafasha nk'abamenyesha makuru hanyuma gafasha ku buryo inkuru itanzwe uwo munsi ibi inkuru nyakuri n'uyivuze akaba yo yihagararira mbese bagaha n'amajwi abayisura kuko sitwe tuba dukeneye kuyivuga iyo nkuru kuko iyo nkuru ibifise beneyo nibo bahetse bakayivuga rero icyo gihe nibaza ko twagerageje n'ubundi gukora gutyo kuko nk'aho twabona yuko hari ibyo kugorora canke aho abarongoye se nibategereza gutanga ingendo yobandanya byarakozwe novuga ni ikitanezereye cyane nuko urumva ayo maradiyo yose atarahari ibyo ntivyatunezereye kuko iyo twari kubikora turi kumwe n'amaradiyo yose byari kuba binezereye kuko mu ico gihe bose bari kubinezerererwa ariko mu nyuma twarakiriye izindi nkuru batumvira n'igituma mbere twabigiyemo mu gatogwe tuvuga tuti twebwe twabigiyemo kuko tuzi gukinga amatati ico bisigura duhe ijambo na cyane cyane watwakiriye muri kino kigo bashaka kumuhamika nuko mugo Deniza murongo ikigo cy'abamenyesha makuru maison de la presse kuno munsi tuvuga ibyo n'ubwige bw'abamenyesha makuru mwagiye murumva ibyagiye birashikirizwa n'abatumire batandukanye mwebwe ino munsi ubwo bwigenge mubwakira gute muce munagiye ko cyane cyane ico umenyesha makuru yategerezwa gukora mu gihe himirije mu matora canke inyuma yaho yego murakoze ku mijambo si ngaruka cyane ku byo ubutwara rwego CNC n'umumenyesha makuru Jacques Bukuru bavuze kuko ari ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ari itegeko rigenga uwo mwuga mu byanditse n'ivyo ubwo bwingenge buriho ariko rero ubwigenge ntibuva mu mategeko gusa ubwigenge bw'umumenyesha makuru ashobora kuva no ku bushobozi we nyene afise ubushobozi afise mu gutegera ahageza naho yogarukira akenshi rero birashobora gushika cyane ngaha mu Burundi na cyane muri iki gihe ugasanga umumenyesha makuru we nyene kumbure kubera kutamenya ibiri mu mategeko amugenga kumbure kubera kutamenya ibijanye n'uwo mwuga amategeko ajanye n'umwuga atari amategeko y'igihugu hari aho kumbure nawe nyene yiha inzitizi ugasanga bwa bwigenge yategetswe kuronka mu kurangura umwuga wiwe wenyene rimwe na rimwe arabuzibira kumbure kutamenya kubera kutamenya ayo mategeko no kubera kutamenya amategeko y'umwuga hanyuma kubera ibi bihe twabayemwo cyane cyane ibi by'ibihumbi 2015 n'ibihe kumbure by'intambara igihe gucagiye kiracamwo hariho agatima k'ubwoba
umumenyeshamakuru asanga yaragiye arandura ubwo bwoba ni araheza akanabugendera ko no mu mwuga wiwe. Iyo rero ni ingorane ikomeye kumbure ari mu mashirahamwe tuba dukoraniyemwo, ari mu nzego z'igihugu zijejwe uwo mwuga, twogomba kuja turakorerako kugira ngo kumbure ubwo bwoba umumenyeshamakuru agendana mu buzima bwiwe, agendana mu gukora umwuga, bureke kuba inzitizi mu mwuga wiwe. Mbere no muri mu maraporo yakozwe mu makungu muri iyi minsi twegereje uwo munsi wahariwe ubwenge bwo kumenyesha amakuru, baravuga ko ibihugu byinshi byo ku isi ubwoba bw'abamenyesha amakuru ari inzitizi ikomeye. Icyo rero nibaza ko mu Burundi tutogifata minenegwe, kuko kirazitira cyane ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, kirazitira cyane nico tuma abantu batera imbere mu kurangura umwuga neza. Ikindi kintu tubona kirimo ingorane ni vy'amategeko araturekurira ibintu vyodufasha kurangura umwuga neza, ariko iyo ugiye ku rubuga rw'akazi uhasanga abantu biyumvira gutandukanye, abantu barangura n'imyuga yabo naho yoba ari ya leta, rimwe na rimwe batisunze ibyo dukora twe, batisunze ubwo bwigenge abandi bantu baba bafise, harimo n'abamenyesha amakuru. Ugasanga umumenyesha amakuru ari ku kibuga, umuntu ari kwatsi baramubwira ateka ngaha ntuhakorera, naho atobazi n'ico agiye gukora bamubwira ati ngaha ntuhakorera genda, canke akamwaka ibikoresho vyiwe. Hari n'abo usanga abatware baho hantu roye, uzi neza ko hari inkuru abanyagihugu bare bakeneye, bashobora kukwankira kuhakorera. Ibyo nibaza ko atari kinyegezwa byama byabaye. Ibyo rero ni inzitizi ikomeye mu byerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Nico nyene twebwe nk'abanyamwuga twifuza ko cyane izi nzego zitujejwe, kuko sinovuga ngo leta, kuko leta uvugiye mu kivunga, izi nzego zitujejwe zodufasha kugira ngo abo bandi bantu no kwita ko ari abo twategereza gukorana, nshaka kuvuga abapartenaire twategereza gukorana, kuko aba bajejwe intwaro mu gihugu canke abajejwe umutekano n'abantu twategereza gukorana, kuko turakeneraniye. Mugabo ni impaka bategere akamaro ko mumenyesha amakuru mu buzima bw'igihugu, mu iterambere ry'igihugu, mu gufasha abene igihugu n'abanyagihugu guca ubwenge gusumba uko biri ubu. Muri ivyo byose umumenyesha amakuru n'umwuga wiwe birakenewe. Jacques Bukuru yavuze ikintu cyo kumenya amategeko, umuntu yavuga ati nk'igikorwa cibanze kumenyesha amakuru. Hariho n'abandi bagaruka ku buto bw'abamenyesha amakuru bariko barakora uwo mwuga ino munsi. Tukaba tuzi yuko ikigo cy'abamenyesha amakuru atako kitagira kugira gitanga ubumenyi. Ino munsi ubwo buto bw'abamenyesha amakuru mubona ari nk'intambamyi zituma no mu kurangura uwo mwuga habaho ikibazo. Yego, urakoze kunyibutsa ico kintu. Ico c'ubuto bw'abamenyesha amakuru sinzi ko novyita ubuto, sinzi ko novyita ubushasha, kuko rimwe na rimwe hari aho usanga hari abantu batera imbere muri uwo mwuga bakiri bato cane. Kumbura umuntu yovuga ngira ngo ubushasha, canke kuba bagiye muri uwo mwuga atari ico ciyumviro bari bafise mu mutima. Ibi vy'uko akazi kataboneka ni ingorane ikomeye. Umuntu agasanga agiye muri uwo mwuga atari ico cari mu mutima wiwe, atari ico yifuza gukora. Ico ni ikintu gikomeye muri uwo mwuga. Iyo ukora uwo mwuga utari muri wewe, utawufise ku mutima, rimwe na rimwe biraboneka mu byo ukora, kuko n'umwuga usaba kigoro, usaba kwitanga, usaba rimwe na rimwe nko kwiheba mu bintu bimwe bimwe, no kumenya kwegera abantu niyo mutoba muhuza cyane. Murakoze cyane. Reka duhe ijambo Chanel Sabimbona, umuyobozi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bujejwe ibinyamakuru. Bavuze ico kibazo kijanye
nabo kumbure batabangira baramenyera mu mwuga uno munsi tuvuga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubwigenge muri kino gihe buvugwa turiko tugana mu gihe c'amatora mu bushikiranganje bujejwe abamenyesha amakuru n'ibinyamakuru akazi kakwiye gukorwa gute uno munsi kariko gakorwa gute mu bihe vya misi yose. Ego murakoze kumpa ijambo nagire ndabakengurukire cyane kubona nashoboye kuronka kano karyo kubwira ico nshikirije nk'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje yafashe ikibanza c'umushikiranganje kano kanya afatiriwe eka mbere nk'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje nyene kuva mu gitondo twakoze byinshi mugabo niki kiganiro cyaba cari muri programme twagishize mu mugambi yo kuza gucubiriza no guterera ivyiyumviro mugabo burya rero twebwe tubirabira hafi turabona yuko burya umumesha makuru wo mu Burundi afise ibibazo bikomeye cyane imbere yuko agira ati sinigenga no kubanza kuraba wowe wamukoresha wamuhaye akazi yuko wamuhaye na kontra aha twebwe ibiciko tumaze imisi ko turagira cankete mu binyamakuru vyinshi vyigenga abakozi bafise kontra y'akazi y'umukoresha ni bice 5% ibazije binigere biteye isoni atari mu Isanganiro nk'aho iwanyu twitwa ko mu isununuye gatoyi no muri RTNB no mu binyamakuru abandi bakora ku kiraka curabare nk'uwo mukoresha akoresha uwo mukozi agashaka ko iryo joro azinduka mu gitondo akoroka ijoro aja kuri tere mubwira utizana inkuru itomoye iri ku murongo uzoshaka guha inkuru itomoye gute narirya niyo nkuru yage kwirondera arinze gusaba lift cyangwa nico gikoresho yakoresheje kigenda kiramupfira ko ugasanga ya nyamashini nyabwonko arinze kuyisaba uyo nyene agira mu hamakuru nyako harongoye maison de la presse yavuze mu kanya ati kenshi baranka barabwira ati muri ntantu yikoreramwo erega bagira bati none wewe ikikuranga kurumesha makuru ni giki mwo kira noneho muri kino gihe tugira imana yuko urwego sense rugiye kubahereza ya karata nibaza ko umukuru wa sense ava bivuga ico ni kibazo gikomeye cyane gituma umenyesha makuru ubwigenge bwiwe bumera nk'ubuhagararira ahantu nawe nyene bwiwe adatahura sinzi umutegetsi muri kano karere ari hejuru cyane mu kano karere atari ngaha mu gihugu yivugiye ati ashavuye cyane aravye makuru yatanzwe atanatomu yatarondewe neza acagati noneho burya n'unaniwe gukinjika aca yita umunyamakuru n'unaniwe kugira iki aca yita umunyamakuru ndiko ndavuga ivyo yayaze muca mwumva ari we magabo hano iwacu utwigora menshi makuru bagira nukuri turabukenguruka cyane kubwereka ubushikiranganje mugabo tukabona yuko bafise uburyo buke ubaboha deje twumva umengo bamwe badushira muri ca kibanza cijana na 59 mu vyegeranyo baba bariko barakora hariho utuntu tumwe baba bariko barafatira ko nk'utwo tuba mu gihugu je nkuko umukuru wa sense yabivuze erega barya bagira ivyegeranyo bibereye hariya mu biro iwabo hari iburaya cyane cyane mu bihugu vya buraya namwe murongo y'ibinyamakuru ndazi yuko atanwe baratelefona bagira bati mbe hari ciyongereye ko turavye ku mwaka uheze turafise nabandi bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kugira bati kugira tukamishe ico kibazo cy'umusha makuru turonka uburyo no kwerekana yuko ibintu bisa nabi harimo urukino rwa politike ntorinda kujamo cyane ngira murana ruzi ekana ko numviriza mu kanya RFI uko nyene no muri Cameroon bariko bidoga uko nyene ngo babasubije inyuma ngo ibice ibibanza 9 hagira ni none Afrika twago wiki mugabo mu nyuma numvise umuhinga muri Cameroon avuga ati vyavuye kuko abitwa yuko babogoje muri aya mabanga batashoboye gushikira mu yandi baci yabigira ikintu cikiraro kugira baronke ubwo buryo ati kandi nabajya bandika ico bagira ico cegeranyo erega bakigira bashaka kwerekana ko bakoze kugira ngo ujye abahaye amahera kukikora abongera amahera y'agasunuzo kugira abandanye berekana yuko ibintu berekana ko bari kukivi simuvuga vyinshi gusumba ivyo mugabo ico no kongera ko mugabo no bamenyesha no remesha mesha makuru yuko leta y'u Burundi iri kiragerageza uko ishoboye kose ikubitinza ibifunsi hirya no hino irondere bwa buryo bwita bwo gusahiriza ibinyamakuru ari byo bita fond d'appui aux médias hatabonetse ubwo buryo kugira bahemba abo bakozi basi baronzwe
nayo izo mashini nyabwonko baronke n'izo enregistreur baronke n'izo kamera bareke gusembera je birambabaza kenshi ngiye mu maseminari nkabona umesha makuru yagarutse ku mugoroba ngo aje kuraba kahandi yiyandika ngo be banyanditse ivyo ni ibintu bitera soni ugaca usanga batwaryana inzara werga twanditse 10 haje 200 none nk'ivyo mubamubizi mwe murongora ibinyamakuru kumbure biri mu byo tuza kugaruka ko kugira n'ishusho ibe nziza mu badukurikiranira hagufi ijambo ni ry'umuntu wese agifuza hano muri ino salle murakoze je nitwa Tadenzi Gamasabo abandi umunyamabanga nshingwabikorwa wishira hamwe ry'amaradiyo ABR amaradiyo akorera hano mu Burundi. Ego nkurikiranye ikiganiro ko cagiye kiragenda mwavuze yuko amaradiyo akorera hano mu Burundi yakoze ibintu bishimwa kuva mu matora y'ibihumbi 2015 kandi nivyo na general bikurikirana ico gihe ntari bwabe umwe mu bakora mu bimenyesha makuru yarakoze neza 2010 arasubira 2015 naho nyene ubutwara ishira hamwe Search for Common Ground yavuze ingene byagenze ingene ishira hamwe Search for Common Ground ryafashije kugira ngo amaradiyo ashigikire urunani rw'abamenyesha makuru mu matora. Rero igituma mfashe ijambo nagomba kuraba ku matora y'ibihumbi 2020 murazi yuko leta y'u Burundi yashize imbere yuko igihugu arico giterera kugira amatora atunganywe kandi niko biriko biragenda uburyo buriko buratangwa hirya no hino kugira ngo amatora y'ibihumbi 2020 azoshike abarundi bwabo bashobora kuyatunganya ku buryo bujanye n'ivy'amafaranga. Kuri ico rero nagomba ahanini kubera ko umugwiseni utashitse hano ikibazo cyandagitura urongo yishira hamwe sense kuko muri iki gihe n'iryo ryitwa ko ridukurira dushobora gutuma ijambo amaradiyo yagiye mu runani rw'amatora abafise umuntu yayafashe mu mugongo mu biyo myaka mwagiye muradondagura hariho amashira hamwe mpuzamakungu wasanga yashizemwe ukuboko kwayo agafata mu mugongo amaradiyo kugira ngo amaradiyo akore urunani rw'amaradiyo vyoroshe kuko biragoye gushira hirya no hino abamenyesha makuru ataburyo buriko burakoreshwa. Uyu mwaka rero ushira umwaka w'amatora twagomba kumenya ku ruhande rw'amaradiyo ko twahora tubaza amashira hamwe asanzwe aterera muri ico gisata agatanga uburyo amaradiyo akaja mu runani. Leta y'u Burundi hano yaserukiwe n'umwunganizi w'umushikiranganje wo kumenyesha makuru n'urwego sense ruri ngaha nagomba kubaza yuko hariho igisata cyajya amahera ariko aratangwa yerekeye amatora kizohava gihabwa amaradiyo kugira ngo akore mu bwigenge bwayo ashobore guhagarikira amatora y'ibihumbi 2020. Murakoze. Umukuru wa sense hariho abari bagize ico bamushikiriza nawe nyene yamye ashaka kubishura yanditse n'ibitari bike. Ego murakoze nanditse ivyumviro vyiza byagiye birava mu bantu bahije gufata ijambo sinanditse ibibazo gusa ariko hariho utundukenya nagomba kugarukako bavuze cyane ikibazo kijanye nuko usanga batoroherezwa iyo bagiye gukorera mu ntara mu bice by'igihugu batamenyerewemwo tukabizeza rero yuko iyo ngorane igiye gutorerwa inyishu vuba kuko tumaze gutanga ya karata ndanga mumenyesha makuru ico gihe uzoheza uyerekane abone kuri umunyamakuru ko witwa ikinyamakuru korera ico gihe nta ruhusha na rumwe azoba afise bwo kubuza gukorera aho hantu kuko uko itegeko ribitegekanya nuko umenyesha makuru w'umurundi asanzwe akorera ngaha ataruhusha arinda gusaba kugira ngo aje gukorera mu ntara kanaka ariko rero nagomba ngire ko nsa n'uvunira kagohe abanyamakuru iyo umuntu agiye kurondera inkuru akayirondera ku bantu
hariho ukuntu uhura n'uwo muntu n'ingene umuganiriza kugira ngo akubonemwo umuntu agenzwa n'ineza. Uramuramutsa ukamubwira icyo urondera, ukamubwira n'iyo nkuru uri kurarondera icyo ugiye kuyikoza. Uko ni kumwuga utegereza gukorwa. Mugabo turamaze kubona yuko kenshi umuntu araje kumbere nakuramukije atanguriye ku kibazo mvuge ko ameze nk'uwadutse. Ico gihe rero harusanga bigoranye. Ikindi naco gikunda kugorana ndamaze kuvyumva mu bamenyesha makuru nuko vyashitse kandi akatari gake. Umumenyesha makuru kanaka kavuga radio akorera canke kinyamakuru kindi akagusaba makuru kayamuha mugabo agira gutya ukumva ya makuru watanga ntaciye kuri cyaka kinyamakuru yavuga akorera mugabo inkuru ikivugira mu maradiyo yandi ari hanze y'igihugu mbere atanemewe. Ivyo byarashigikiye abantu batari bake baranatwitwara. Nico gituma rero muzosanga benshi bagira bati imbere ko guha inkuru banzuze ndakubone. Ejo hirya yejo azokwaka n'ikarata yerekana gusaba kugira ngo amenye neza ko ari wewe koko. Ivyo rero murumva hari bituvako, ariko rero nimba hariho umuntu umwe canke uwundi yoba yanka gutanga inkuru ayifise, twagomba twibutse twama twabivuze ko umumenyesha makuru ataba ariko arikorera, abariko akorera igihugu, ariko akorera inyungu ya benshi. Ariko ngira muharamwe bumvisha yuko ubuhinga bwateye imbere amajwi bashobora no kuyaronka baciye ahandi atari kuri uyo mumenyesha makuru. Ivyo birashoboka, muga n'ivyo mvuze birashoboka. Ico gihe rero mugabo urumva yuko usanga ari ngorane. Na buryo usanga ya nkuru watanga batayitanze uko yari bagakuramwo ibi bagasigamwo ibi, ugasanga iciyumviro washikirije cataye n'intumbero, cataye n'insiguro agomba kugiha. Ico gihe rero twahagabira nk'abamenyesha makuru tugatanga inkuru tugomba gufasha, kuko uyu mwuga wo kumenyesha makuru nkuko ndabisubiramwe n'abandi babivuze imbere yanje, umumenyesha makuru ari ngaho kugira ngo afashe neza ya benshi. Iyo nkuru ukaba uri kurayitegura uyitanga atacifasha ituma ahubwo havyuka ingorane mu gihugu, iyo nkuru ntakizobimaze ndabisubiyemo. Iyo nkuru uraheza ukayireka, kuko nituri ngaha ngo dusambure nk'abamenyesha makuru, mugabo turi ngaha kugira ngo twubake. Iyo nkuru rero yoza ifasha benshi, niyo twoshira imbere. Hanyuma mu gihe bishitse gutyo murumva ko gica kiba kibazo. Ico gihe mwumvise vyagenze uko wewe wari wayimusavye, genda umusigurire umubwire uti vyagenze uko nuko nuko, ubundi hanyuma uwo muntu uzomutumbera ngo aguhe inkuru kandi birumvikana, kandi acabibwira n'abandi ugasanga barakwinuvye uragize ingorane. Nagomba rero simbize ngaruke kijanye na masezerano y'akazi yakivuze na nyakubahwa muyobozi mukuru ajejwe ivyo kutumatumbana kumenyesha makuru mu bushikiranganje. Ivyo babonye natwe twarabibonye muri sense mbere mu ndwi heze, twararungitse n'ugwandiko turungikira abarongo binyamakuru bitandukanye tubasaba ko bogerageza bagakwirikiza amategeko agenga akazi, ntibakoresha umuntu umwaka umwe, imyaka ibiri, itatu, kubera kuri ubu atagira yava niyaje atagira handi ajya gusaba akazi ngo cumukoresha atakontra office. Ni byinshi novugira ngaha, mugabo ico ni kibazo twabonye gikwiye gutorerwa inyishu. Kindi naco bavuze ati ikibazo nabajijwe kumbure ntava ndonkera inyishu. Harwaje yuko uburyo buriko buregeranywa mu gihugu kugira ngo buze bufashe mu byo gutunganya amatora. Yabajije agira ati mbega abamenyesha makuru bazoronswa ko uburyo kugira ngo nabo bashobore gukora. Iki ntaco no cishura ko kumbura yaracari kare, mugabo mu gihe bibonetse bimaze kuboneka mbere yuko ibinyamakuru ari nta uruhara rwavyo ari ntasubirizwa mu gutunganya amatora, nta cobuza ico ni cyumviro ciwanje ko hoboneka uburyo kugira ngo abanyamakuru bashobore kurangura neza uwo mwuga wabo, cyane cyane mu ntumbero yo gufasha ko amatora yogenda neza. Tukizera kandi yuko ivyakunze mu myaka yaheze n'ubu bizokunda, kumbure twara dufashwa n'abanyamahanga canke n'abafashwa n'abanyamahanga. Turabiteze, turasubye gusaba ko nabone boba hafi y'abamenyesha makuru, ariko tukizera yuko na leta izoheza igashiramwo ukuboko kugira ngo
ico gikorwa c'abamenyesha makuru twabonye ko gifise uruhara ntangere mu kugira ngo amatora agende neza rushobore kugenda neza. Ikindi nagomba kuvuga nakagohe nagomba kuvunira abamenyesha makuru. Hari wavuze yuko yagiye ku rubuga vyashitse agahura n'umupolisi akamufata nabi. Nagomba ndabibutse yuko umwe wese afise uruhara rwiwe, abapolisi barafise uruhara rwabo n'ingene bakora. Twebwe nk'abamenyesha makuru nishiremo kubera na jewe ndiwe umwuga nawukoze imyaka myinshi, keretse ko n'ubundi hafi yawo sumupolisi arafise ingene akora nk'umumenyesha makuru. Ivyo bintu bibonye bitohoze neza mu bwitonzi ntangere, hanyuma ubishikirize ubaze kumbure n'abajejwe umupolisi, kubera hari aho aba yabifashe bivuye kuri we nyene atawamutumye, mbere ugasanga kumbure n'amakosa. Mugaye ico gihe rero nico tubita ku rwego rwose ngo tuvuge tuti urwego rukora gutya rukora nabi gutya. Aho rero ibintu biraheza bikagenda neza. Umuntu uzi umutabarize nk'umuntu asanzwe, mugabe ntuzuje kunigana ngo urumenyesha makuru, mugabe urashobora kumutabariza nk'uko undi muntu wese yomutabariza, hanyuma hageze gukora akazi kawe k'umenyesha makuru ubitohoze ukoresheje ubuhinga wize, cyane cyane muri mwe n'ivyo bihe biba bisa nibigoye. Kindi Gitega sinibuka izina ryiwe yavuze ati harogenda abantu bakwima inkuru kubera batakuzi. Navuze yuko ni hazi Jean Noel na Yves babigarutse ko bose. Yavuze ati yugiyeho batakuzi biraheza bikagorana. Coro ni kibazo kuko umenyesha makuru ntategeza kubazwa n'abantu bose, ntategeza gukorera aho bamuzi hose, mugabe igihambaye nuko agiye kuronswa iyo karata imudondora. Ico gihe rero wari wese bizoba ari ngombwa ko mwakira mu gihe ariko arakora mugabo yisunze ya mategeko ajanye na bwa buhinga n'ubumenyi bijanye no kurondera inkuru. Wadutse ntibazokwakira. Hanyuma ni waja mu gisata kanaka ugasaba inkuru nimba ari mu burimyi, bworozi, mu bidukikije canke ahandi, uwo muntu ari yagufi yawe harataguha inkuru kubera atabifitiye uruhusha. Ico gihe rero nakandi kagohe nagomba kuvunira amenyesha makuru, genda urondera abantu uzi barekuriwe gutanga inkuru kubera ntizitanguka ariko kose. Ubu tugira Imana ibisata bitandukanye by'igihugu, ubushikiranganje bwose burafise ababivugira. Sinumva rero nk'umumenyesha makuru yo bakorera ahantu adafise amatelefone yabo bantu bose bavugira ubushikiranganje n'ibisata bitandukanye by'igihugu, bimwe twita carnet d'adresse. Ibyo atabifise murumva ko ari ngorane. N'uyo muntu arondera wabonye hagufi wari hafi nawe, iyo nkuru kumbure ntayabafise canke nta n'urusha bafise kukwitanga. Utanga makuru birafise ingene bigenda bikurikiza amategeko. Ariko muravuze ati hariho abo mwahaye uburenganzira bwo kuza barashikiza amakuru ari mu nzego za leta, sore wese yoshikiza amakuru, ariko mu bamenyesha amakuru byagiye biragaruka ahubwo umenga n'uburyo bwo kwimana amakuru, kuko uwo muntu umwe abuze atavuze ntavuge ayo makuru ntaboneka, ugasanga hari ico bita equilibre mu gukora amakuru kigenda kibura, hakaba imyidogo hakabura inyishu. Ivyo tumaze kubona bitera ingorane cyane cyane mu bijanye no gutanga amakuru ahengamye, ivyabonetse nuko atari uko baba babuze aho bakora inkuru. Rimwe rimwe harajamo kwihuta no kwihutagiza mbere bikajamwo, ugasanga umuntu akubwiye ati ntenyenyera ndi mu nama, ugaca uvuga ati twamurondeye twamubuze yanse kuduha amakuru, nawe kumbura arafatiriwe. Dufata akarorero nkorondera umwe muri twebwe turi ngaha, hanyuma ukamurungikira ubutumwa bwanditse uti ndindira gatonyi, kubera amakuru aza kuvuga saa 12 agaca avuga amakuru ahengamye ngo wa muntu namubuze. Ico gihe murumva ko bitari vyiza. Hanyuma rero bishitse hagira umuntu agomba kugumya inkuru ayifise kandi afite uburenganzira, turabisubiyemo ni bibi. Twibutsa yuko umenyesha amakuru ategeza kuronswa amakuru mu gihe ayarondeye akwirikije amategeko, ayarondeye kugira ngo yatange ku neza ya bose. Ibyo twabonye rero nuko benshi kukutamenya, benshi kubera kanaka yamusavye ati mvugira ibi, agaca yihuta ugasanga bavuze inkuru ihengana. Ico nibutsa nuko hari ingingo sinibuka yariyo mu mategeko agenga urwego sense, nuko hari ico bita droit de réponse. Umuntu iyo umuvugiye amakuru atariyo
arafise uburenganzira bwo gusaba ko ayo makuru uyahindura ukamuha ijambo nawe akagira ibyo ashikirije ku byo yibaza kuri ivyo bintu aba yavuzweko. murakoze kutwibutsa ingene umumenyesha makuru ategereza kwigenza n'ingene atunganya igikorwa ciwe cyo gutanga amakuru akwiye. Tugaruke kuri ca kibazo kijanye no kwitegurira amatora. Jacques, twavuze yuko ubifisemwo uburambe mu mwuga wo kumenyesha amakuru no mu gutegura n'amatora. Tuvuze amatora tukavuga ubwigenge, tukavuga akazi k'abamenyesha amakuru, duhagaze ku vyahitiye mu matora yaheruka ubu kuko turiko tugana mu yandi nibihe bintu bikuru mubona byaranze igikorwa cy'abamenyesha amakuru mu matora kumbure twofatira ko kugira dutegure amatora meza yimirije mu mwaka uza. Murakoze gusubira kumpa ijambo, kumpa akanya bahamba ijambo ryo nsanzwe ndarifise. Amatora abamenyesha amakuru ingene abayakurikirana hari aho twibaza ko ari twebwe turi bihangange kugira ngo bigende neza. Mugenzi wanje afise doktora mu bintu vya science politique yabivuze, turi imwe mu nkingi. Niba 93 Frodo yaratsinze nuko yari ifise abantu bayiserukira mu mabiro mu tuzu tw'amatora hose. Nari nkuze mu 93 nari maze imyaka ngahe nigisha mu seminari mu Kanyosha. Ni haba mu 2005 umugambo uri ku butegetsi waratsinze, nukubera bari hose mu tuzu tw'amatora. Mu 2010 baje kutubwira ngo mbega ngo batwireza n'ivyemezo twari ngaha nyene mu mwinyubako baca babibura. Nagomba mbwira abantu bariko baratwumviriza abanyapolitike bibaza ko azoja mu matora ko amatora ubwa mbere arayabo na yabo. Umuntu agira ati jeyo ndafise abanywanyi nzoja mu matora. Ubuzu bw'amatora mu 2015 bwari burenze 2011. Ukaba udafise abantu bashika 1011 guserukira mu buzu bw'amatora. Ntuzugire ngo hari abamenyesha amakuru mu gihugu nibambwira ingena vyagenze, uzoba uri kurimena amaso. None ko turunguka ijana bazokwira utuzu tw'amatora dushika 2011 ntibikunda. Twebwe nk'abamenyesha amakuru dukorana n'abo bantu bari mu mazu y'amatora baseruka imigambo. Nitwagira imana ntitwigera turonka abamenyesha amakuru ashika 200 baja mu makomine. Twogira imana tukabaronka dushobora kugira tuti muri 200 turabapanza ahantu hari abantu benshi nk'Igitega mu Gisagara, ahantu tuzi ko dufise nk'intara 6 ubu ufise nk'igice c'amajwi ubiharuriye kucugira uti ibintu bija kugenda gutya. Hanyuma uwo muntu heko umumenyesha amakuru yirigwa ariruka mugaba afise no matelefone y'abantu yagiye asaga mu ubwo buzu. Mu 2015 twagira tuti aho uciye tubwire hari umuntu wo mu mizero y'abarundi yarimo ari karabira batoya ntawe nabonye agashika wose agira ati nababonye hanaha. Abamenyesha amakuru tuzokara akazi kiwacu turi 200 kumbure nitwa twaronse benshi, ariko dukorane n'abantu baserukira imigambo. Nitwa dufise telefone Android uzoshobora kufata amasanamu ya raporo bakoreyeko baje gutora. Kumbure niwe bahaciye ahantu mu tuzu tw'amazu dushobora kumishika nka 40, uzoba uri umwe gushobora kuduha ahantu 50 ugira uti jewe handa hashingira intahe bazobakurungika kuri WhatsApp bibona. Nitwara turi 200 tukaba dushobora kuja mu buzu twashitse mu buzu bushika nka 40 tuzoshobora kugishingira intahantu 8,000. Mwagiye muvuga intambamyi kumenyesha amakuru mu bihe muri rusange, mbega aho mu matora yo mu 2020 mufise umwizero gusumba ko izo ntambamyi zazagabanutse? Ndiko babwira ibintu bihanitse tubwizo gukora, ibintu bigoye tubwizo gukora, n'abantu baturindiriye ko bitabwizo kubavyo. Kuko bamwe bagiza ngo mwivye bagira ati nitwivye, hari abamenyesha amakuru abandi ati twibwe. Abamenyesha amakuru ni cabona turi cabona cahe
igice c'ahantu twabonye ni hato cyane. Abamenyesha makuru n'abarongo ibimenyesha makuru nagomba ndabavunira akagohe kumbure batangure bigisha abamenyesha makuru babo bamenye ingene bazokora tukarindira ko kumbure mwaya amafaranga bariko baratanga bazoduha amafaranga yo kugira ngo tutangure kwigisha abantu anaho bitazoshoboka tube turavyikorera iwacu sinzi ahantu naciye umurongo essence adutumye mu kuraba mu radio ya ruguru umumambere no permanent wa sense ndavunira akagoho umuntu twahora dukorana wo mu Rutana wo muri Bena radio Rutana nti umvikana nayo ma radio yandi yigenga niyo bari Makamba nizaba ari zigitega murabe no mushudu faranga hamwe dukeya muhamagara umuntu abigisha muhamagara umuntu ho muri mwishira hamwe abe muhamagara umuntu wo muri ministeri abariho bari agira ati twebwe turigishije abantu biwacu abo tubona dufise uburambe naba urutonde gendo rutwaye muzosuye kutwibagira kabo tukarindira ko leta izoduha amahera ya wa munsi umunsi umwe turiga turakora urakora buce ukora ha mucumanuka aho naho ntituba twakoze ikintu kinini mu bintu bakunda kunenga urunani rwo kumenyesha makuru urunani hari uko amaradio n'ibimenyesha makuru bagira bati uburyo bugomba buze ubwiwabo baca bashira hariya Muhinga Deni banshimiye ubusa mwumvise ibitandukanye Jacques yashikirije n'umwuga muzi nkuko twabivuze tugana amatora y'ibihumbi 2020 dufatiye ku matora heruka tukarabayo tugana ko tugire ko twiyumvira icokogwa kugira kumbure amatora twimirije azobe amatora meza kandi amatora akozwe n'abamenyesha makuru mu bwigenge bwabo. Ego kugira ngo umuntu yiyumvire amatora y'ibihumbi 2020 none afatira ku vyamye bivurwa kugira ngo dushobore kuronka amatora meza mu bihumbi 2020 mpereye ku ntambamyi bavuze kandi ari y'ukuri intambamyi y'ubwoba ariko rero intambamyi y'ubwoba nkuko uyo mfasoni yabivuze nanje nogira nti iyo uwo si wo muzi intambamyi mu gifaransa ubwoba novuga yuko ari consequence ubwoba burafise ico buvako bwavuye kuki aho rero twibajije tuti bwavuye kuki kugira ngo dushobore kuronka amatora meza mu 2020 jewe njamvuga nti hakenewe gutegura ikibuga cha politike turakeneye yuko abakinyi ba politike abazokwitoza hamwe n'abazotora amategeko hamwe no ku rubuga nyene hariya mu makomine ku mitumba harakenewe gukugwaho ubwo bwoba ico kintu kidutera ubwoba ico kintu gitera ubwoba umumenyesha makuru ico kintu gituma umuntu arongoye intwaro adashima kuvuga ivyo bikwiye kuvaho kuko kugira ngo amatora yitwe yuko yagenze neza mu muco wa demokrasi harabico bita transparence no kuvuga ku mugaragaro naho hariho ubwoba bw'uko abantu batavuga nkuko mwariko murabivuga hari ivyo batazovuga nyene gutyo ntizoza tumenye ngene amatora yagenze ikindi bariko baravuga kandi nifatiye ko hari wari karavuga ati harabaho fond d'appui aux médias no kuvuga ikigega kijejwe gushigikira ibimenyesha makuru ico ndacyumva kandi ni naciza mugabo hamwe ndo bandiko ndabwira abamenyesha makuru negere gatoya nkuko umugenzanje karavuga ico sico coje imbere cyane kuko nuko gushigikirwa kurashobora kwaka ubwigenge kuko iyo umuntu aguhaye hari nahava akagusaba iryo rero naryo ni jambo umuntu akwiye kwitondera kandi abantu bakamenya neza yuko ukwigenga kurihabwa ikindi nagira nsimbirize ko ni ukumenya aho mu matora naho yobara ya demokrasi ubushobozi bw'umumenyesha makuru bugarukira rero ico bakwiye kumenya nkuko yari karabivuga mugenzanje umumenyesha makuru cyo kimwe n'abarya barorerezi
atari abahagarikizi barungitswe n'imigambwe oya barya sibomvuga les observateurs baba nationaux cyangwa internationaux nukuvuga barya bagiye gukurikirana amatora bigenga bari kwabo barabibona ibintu naho boshaka bakabivuga mugabo haba hasigaye ico bita compétence de qualification sibo baza kuvuga ngo ubu rero ngo ko amatora yagenze nabi ngo nafutwe cyangwa ngo amatora ngo yagenze neza ngo niyemegwe bo barashikiriza abamenyesha makuru barabona hanyuma bakabishikiriza bakaba bagarukirije ngaho nta kindi hariho icyo bita rero la compétence rero kigaruka ku rwego rujejwe kwemeza yuko amatora yagenze neza cyangwa yagenze nabi bakurikije ku byo bakuye mu matora mbega urwo rwego n'uruhe nyine ko mwumva ko urwego ngo abamenyesha makuru ni seni ku rwego rwa mbere rw'ibiharuro mfata kibanza hamwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ku rwego rwa nyuma niyo ishikiriza ivyavuye mu matora mengo ku rwego rwa nyuma izo nizo nzego zishobora kuvuga ati ego vyagenze nabi canke vyagenze neza ndetse muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro umuntu arashobora no gushirayo urubanza akavuga yuko afise ivyanenga ku matora ntibibazwa abamenyesha makuru barashikiriza ivyo babonye mugabo bagarukiriza ngaho ego murakoze reka duhindukire kurongoye ishyirahamwe search for common ground mufatiye kujya no kumenyesha amakuru murazi amakuru adatosowe neza ingaruka ashobora kugira mu kibano ha mu bya politike cyangwa n'ibindi ari nacyo gituma mubandanya kwitaho ibikorwa byo gufasha abamenyesha amakuru cyane cyane nk'iyo hageze mu matora umuntu akavuga ati mufatiye ku kahise mu bikorwa musanzwe mukorana n'abamenyesha amakuru muri ivyo bihe mu 2020 mwiteguye gute na cyane cyane abamenyesha makuru nabo kwitegura gute kugira mukorane ibyo byose bagiye barasabwa na Jacques Bukuru bashobore kubishira mu ngira murakoze numva umengo mbajije ibibazo bibiri kimwe ico twiteguye gukora ikindi ca kabiri ico duhanura abamenyesha makuru ica mbere na mbere no hanura abamenyesha makuru rukurondera kwibutsanya no gutahuzanya umwuga wabo kuko niyaza ko iyo umuntu atahuye neza icyahamagariwe yategeza kukigendera yategeza kugihagararira yategerezwa by'ukuri kugaragaza yuko ari umumenyesha makuru abikwiye kandi n'abantu bose bamwishimira iyo bumvise ariko arashikiriza amakuru kuko si ibyiwe ni iby'igihugu kandi tuze tumenye iyo tuvuga ku radio yuko hari abariko baratwumviriza kandi baducira urubanza canke akaduha amanota ashobora kuducira urudukiza canke urutwica ica kabiri numva no bahanura ngaha turiko turavuga twebwe nk'abaserukiye abandi mugabo je nari nifuza yuko imbere y'igihe kandi bwa vuba bwa bwango hogerageza kuba ukwevariwa amatora 2015 tukaraba ingene abamenyesha makuru bakoze ingene by'ukuri ibikorwa byose byagenze imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora kugira ngo bice duha kumenya mbega ubu naho 2020 tuzobigenza gute ikindi naco nifuza ko abamenyesha makuru bogerageza by'ukuri kwitandukanya n'abanyepolitike nk'uko yabivuze igihe botahura ico bari nibosubira kurondera kwambara imyambaro ibiri uno musi akaba ari umumenyesha makuru ejo akaba umunyepolitike kuko ikintu cyose kirafise inkurikizi yacu ikindi nifuza nuko bogerageza gutanga inkuru kandi bakabihera kare niba bihere ku munsi w'amatora canke muri ya misi batanguye kwiyamamaza kuko ivyo onyi ntibiza kudufasha gukinga amatati canke gutuma abantu bakurikirana neza ivy'amatora nifuza rero ko bitangura kare nkuko mugenza je yabivuze amaradiyo ntiyame misi yose arindiriye abaza kuyafata mu mugongo kuko nubundi basanzwe bafise ibiganiro bakora basanzwe bafise ibikorwa bakora rero niyaza yuko n'imbere y'igihe yuko ari nk'uburyo bw'ababafasha bogerageza bagatangura igikorwa bakagikora ikindi naco ndifuza yuko bogerageza kubandanya kwemera gukorana mu budasa bwabo kuko hamwe batokwemera gukorana mu budasa bwabo nuko synergy dashoboka gukorana hamwe kugira ngo hatangwe inkuru imwe abantu bose bumva kumwe ntibyoshoboka ibyo ndabibahamagarira kuko keshi iyo abanyepolitike hari ibintu badahurije ko hari igihe n'abandi bandukirwa ndabasabye ntimuze mwandukirwe
gerageza duhagarare nk'abamenyesha makuru tuvuge ibyo twumva twemera nk'abamenyesha makuru mu majambo asobanutse gose. Hanyuma nukumenya kandi yuko twaha ijambo bose, kuko iyo tutagiye turaha amajambo bose ibyo nyene bigaruka kuri twebwe ingene turiko turakorana na bamwe n'abandi. Nibaza ko mu budasa bw'abantu havamwo ivyiyumviro vyinshi bishobora gukoreshwa. Hanyuma ikindi naco nuko bagerageza kuzokora ku buryo amatora kugwa ku mugaragaro, bagatanga inkuru mu buryo bubereye kandi bakigisha ku maradiyo, ku mategeko, kugira ngo abene igihugu vy'ukuri baronke inkuru ikwiye. Ariko aho rero nubwo hariho n'ibindi byinshi nuvuga ko mbere byo birebire, nagomba mvuge nti abamenyesha makuru ni vyiza, barashobora kugerageza uko bashoboye, mugabo nyine ntavyo boshobora. Nico gituma ngomba gutera kamo abanyepolitike kugira ngo bazibafashe abamenyesha makuru gukora igikorwa ciza, igikorwa gishimwa nabo ubwabo nk'abamenyesha makuru, ariko n'igikorwa gishimwa n'abanyepolitike ubwabo canke abene igihugu cane cane kuko nibo dukorera. Hanyuma nje ku kibazo ca kabiri, search yiteguye gukora iki? Uno musi Search for Common Ground urazi yuko ifisi igisata kimenyesha makuru studio Ijambo, ibiganiro by'ukuri nkuko dusanzwe tubikora, dutegereza kwandanya kubikora bijanye n'iki gihe c'amatora 2020. Hanyuma kandi nkuko dukorana n'amaradiyo dutegereza kwandanya gukorana nayo, uburyo nubwo tutaraburonka tubandanya kuburondera, hanyuma nihagera nizeye neza ko tuzobandanya gukorana neza nkuko twamye. Murakoze. Tubifurize kurondera muronka. Turi mu mpera za kino kiganiro, abashobora kuba bafise intererano kucokogwa kugira amenyesha makuru mu kwitegurira amatora, mu matora nyezina n'inyuma yaho bashobore kuvyigenzamo neza. Ijambo nigwanyu, mutangure mwidondora, muce magufi, umunota umwe. Murakoze. Je nitwa Eric Ndayihaya, nkaba ndi umumenyesha makuru, nkaba ndi hano mpagarariye kinyamakuru Urumuri News. Nashaka ko nkuko mwavuze muti hari abantu bakiri bato mu mwuga, nashaka yuko yaba muri leta haba muri abo basanzwe bafasha mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru, ko bofata mu mugongo ugo gwaruka bariko babijamwo babishaka. Harimo abijamwo babishaka n'abandi baba bariko babitumwa n'ubushomeri, ariko nipfuza yuko umuntu ashobora kuja mu kintu yega atagishaka, mugabo wamufasha akagororoka akaba umuntu muzima agakomera mu ico kintu. Hama kukijanye naho nibi by'ukuntu two kwigenza mu bihe by'amatora, nizo nyigisho nibaza yuko mwokomeza zokomezwa ku buryo atamumenyesha makuru yoshika ku rubuga ngo ajuragirike atwagwe n'ama emotion canke atwagwe n'ibindi bintu nkuko muri ko muravuga muti ubwoba. Uko ubwoba bwo turetse na twebwe abamenyesha makuru bwacu no bamenyesha yuko naho tuja kurondera amakuru nabo kenshi na kenshi usanga babufise. Urakoze Eric ku ntererano yawe. Reka duhe ijambo uwundi muntu umwe canke babiri, hama tugaruke kugira dusozere kino kiganiro dusigaje iminota 10 gusa. Muhe hari inyuma nawe ne yidondora. Nitwa Alain Majesté Barenga, ndi umumenyesha makuru muri Radio Culture. Nagira ntange intererano kumbure ku kantu katanshize ku nyota na cyane cyane iby'umuhinga Denis yashikirije. Yavuze ko iyo mu gihe ariko araba amatora umuntu yo barekuriwe gutanga ibiharuro ari seni ni na sena yeje bwizwa shingira. Ibyo ndavyemeranye nawe mugantanga karorero nko muri leta z'ubumwe za Amerika hari amaleta bita ama swing state, nukuvuga ko abamenyesha makuru bari ku gihe bagatanga ntibavuga ibiharo mugabo ati ngaha ari kwatsinda aba democrate ari kwatsinda aba republique. None mu gihe umunyamakuru yo bari mwaro akabona ko tuvuge hatsinze umugambwe n'uyu ntiyabivuze, mbega kacatanga ibindi biharuro, ivyo byo ntibikenewe. Je nyo wavyo byiza nkuko twabona amatora ya 2010 abamenyesha makuru batanga uko ku mwanya kubiharuro biragenda vyogenda uko nyene bagatanga ibiharuro kitabuje ko na seniyo gitanga, kuko tuba turi ngaha kubera abanyagihugu turakwijisho ry'abanyagihugu. Sinzi ko ari wundi muntu twoba twimye ijambo yari yarisavye. Nitwa Ndayegamiye Jean Mityanko radio ijwi ry'umukenyezi korera mu ntara ya Gitega. Jewe nta byinshi nzavugaruka ko gusa kugira ngo tuzoshobore gukora igikorwa cyo gushikiriza abanyagihugu n'amatora ariko aragenda tudahengamye,
nta kindi atari ukubahiriza amategeko atugenga. Jacques Bukuru yabigarutse ko umesha makuru kandi tuguma twiga. Ntihagire rero uwo kwibaza ngo kumbure naragiye gukora ayo mu 2005 ndasubira 15 ubu nibaza ko namaze kuminuza kuko ibihe ntibisa. Naco gituma nashaka gusaba nkuko nabandi babisabye dutangura hakiri kare dutegure amesha makuru mu binyamakuru dusanzwe turimwo tubona yuko dutegura ico gikorwa tubigisha amategeko abagenga tubereke n'inyifata ibereye mu bihe nk'ivyo kuko ibihe vy'amatora kenshi birabamwo n'ibihe vy'amatati. Naco gituma dushimira n'abamaze igihe batunganya inyigisho nk'izo zo gutegura abamesha makuru gukora mu bihe vy'amatati kugira ngo agende ku rubugazi kwagiye ku rubuga kandi ateza gukora kugira ngo umunyagihugu amwumviriza aronke inkuru imushika ku nyota adahengamye kandi n'ubuzima bwe kumbure bugume bukomeye kuko nibihe bigoye Jacques yabigarutse kandi abizi cyane kunsumvya. Murakoze Mitterrand. Tusubize mikro umuhinga Deni banshimiye ubusa. Ego sindandira cyane nagirangire ico mvuze kuri uryahejeje kugira icavuze kuvyo nari nashikirije mu bisanzwe ngira ngo hari ako atatahuye neza sinavuze yuko seni ariyo yonyene ifise uburenganzira bwo gushikiriza ibiharuro ariko navyo nyene ndabigarukaho gatoya navuze gukalifia ingene amatora yagenze hamwe abanyapolitike mpere kuvyo Jacques yari yavuze hamwe abanyapolitike baza bakavuga ngo batwivye ngo n'abamenyesha makuru ngo babibonye abamenyesha makuru ntibaza kuvuga ngo ega amatora yagenze neza cyangwa nabi akosiko kazi kabo bo barashobora kubona gusingene vyagenze hanyuma bakabishikiriza mugabo ufise ijambo rya nyuma ninze ico bita competence no kuvuga inzego zibijejwe kandi zibifitiye uburenganzira kubijanye navyo no kuvuga ibiharuro aha naho nyene naho kwitondera cyane rwose navyo nyene bivana n'amategeko ari mu gihugu jewe mu 2005 nari umumenyesha makuru twebwe twaravuga ibiharuro ico gihe vyose tukabishikiriza ariko kandi nk'ubu hoba hari itegeko ribuza kuvuga ibiharuro urumva ubishikirije uzoburirenze hanyuma si mu Burundi gusa bivana ingene amategeko ameze nk'akarorero ndakubwiye mu gihugu cy'u Bufaransa imbere y'isaha 2 z'ijoro ku munsi w'amatora nta kimenyesha makuru na kimwe kiri kuri territoire y'u Bufaransa kivuga ibiharuro biza kuvugwa inyuma y'isaha 2 uko ni ku itegeko ryabo rivuga no kuvuga rero iyi tegeko no kurikurikiza uri umumenyesha makuru mugabo gusa icyo nari nashatse kuvuga no kuvuga gukalifia ingene amatora yagenze si ivyo umumenyesha makuru si ivyo umurorerezi ni ivy'inzego zibijejwe. Ego kumbure duhe ijambo userukira sense murumva yuko abamenyesha makuru bagiye barashikiriza ivyumviro bitandukanye ariko bose bagaruka ku kintu kimwe yuko bifuza gukora aborohewe kandi bakoroherezwa mu buryo bwose ino munsi muri sense ico mwemereye abamenyesha makuru nikihe muri kino gihe tugira twinjire mu matora. Urakoze ico twemereye abamenyesha makuru nuko tugiye guhangana nizo ntambamyi zose twabonye zihari zotuma kumbure abamenyesha makuru badakora neza igikorwa cyabo cyane cyane muri ico gihe cy'amatora. Intambamyi ya mbere rero nuko tubona ko abamenyesha makuru badateguwe neza bakwiye rero kwigishwa hakiri kare kugira bigende neza hoshigwaho umugwi w'abamenyesha makuru bazokora ico gikorwa guhera no munsi vuba bishoboka abo bantu bashigweho bamaze gushigwaho bace bigishwa sense iramaze kubikora n'ubu turasi umugambi wavuwa gusubira kutunganya izindi nyigisho duhereye kugena amatora yageragenda mu gihugu turabe byagenze neza turabe byagoranye duce turaba ingene byo toregwa umuti hanyuma ikindi naco nuko iyo migwi imaze gushigwaho yo kwirikiranira hagufi ikarondera amategeko byo byose bijanye n'amatora bakabisoma bakabigira gwabo maze mu nyuma hagacaba inama zokogwa hamwe n'abamenyesha makuru n'aba muri seni nabo bose bandi begwa nico gikorwa cyo gutunganya amatora kugira ngo baje hamwe bumvikane na ya mategeko adasanzwe azoshigwaho ashigweho yumvikanywe ntazogira ugira ati jewe sindabibona neza
ikindi gisa nica mbere y'icanyuma nuko umumenyesha makuru n'impanuro tugiye kuguma dutanga nuko yokora igihe cyose ashira imbere neza ya bose inyungu ya benshi ejo abanyamigambo bazotugura ejo uyu cankuriya azodusaba ko dumufasha kugira ngo shikire inyungu ziwe twero nk'abamenyesha makuru ivyo bintu twovyiyamiriza tugakora turamenyesha makuru gusa icanyuma kubera nabone umwanya uri kuragenda twarabonye yuko gukorera mu runani bifise akamaro ntangere dusaba kandi tuzofasha mu byo dushoboye kugira ngo ibinyamakuru bisubire gukorera mu runani abamenyesha makuru b'abarundi basubire kwitera iteka kumwe twabibona kandi ivyo bigahera ubu ntibikogwe gusa ko rujya munsi w'amatora. Murakoze cyane ni hano duciye dusozerera kino kiganiro kidasanzwe cari kiremesherejwe mu nyubakwa y'abamenyesha makuru Maison de la Presse. Reka dushimire abatumire bane bacu twari kumwe n'umukuru w'urwego sense Nestor Bankumukunzi, mwakoze kwemera gusangira ikiyago n'aba bose bari hano. Mwakoze namwe kuri akajyo mwaduhaye tukizera yuko bigiye kubandanya murindi munini kandi igihe cyose muzodukenera tuzoheza tugira ico duterereye maze turi hamwe twese dufashe gutekanya igihugu cyane cyane muri ico gihe cy'amatora. Murakoze cyane mupfasoni Florida hitungiye serukira Search for Common Ground mu Burundi, turabashimiye ku ntererano zanyu muri kino kiganiro. Murakoze kwa mwadutumiye kandi mwakoze gose kuko ibiri mu byo twiyemeje nibaza neza ko urugamba tugomba kubandanya hamwe n'amaradiyo na ibindi bimenyesha makuru kugira ngo amatora agende neza. Reka dushimire n'umuhinga mu vya politike Denis bashimiye ubusa, mwakoze cyane kuba mwemeye kuza gufashanya natwe muri no nyubakwa kino kiganiro, mwakoze no kuntererano zanyu. Ego nanje ndakengurukiye kandi nabo twagiye turahanahana ivyiyumviro. Murakoze. Jacques Bukuru umumenyesha makuru ari mu banyamwuga ba kera, mwakoze ku ntererano zanyu mwaterereye muri kino kiganiro. Mwakoze kunyiyumvira naje ndaja kubandanya ndabiyumvira neza. Murakoze cyane, nibutse abari hano ko twari twifuje kuba turi kumwe muri kino kiganiro n'abaserukira umugwi ujejwe amatora seni, ariko ntitwashoboye kubaronka, byavuye bigorana ku munota wa nyuma. Reka ariko kandi dushimire namwe bwe mwese muri no nyubakwa twashoboye gusangira kino kiyago, dushimire n'abagenzi bacu bari ku mugwa mukuru wa politike Igitega bashoboye kudukurikira bakatanga n'ivyiyumviro vyabo. Pacifique. Ego Francine, nuko rero ikiganiro kidasanzwe kimaze amasaha 2 n'ingakigarukiye. Dushimire abaduteze abiri, twibutse badukurikira ko cari kiremesherejwe mu nyubako y'ikigo cyamenyesha makuru Maison de la Presse kigaca ikibiraho kuri radio Isanganiro. Twagaruka ku ruhara rw'amenyesha makuru mu gutsimbataza demokrasi na cyane mu bihe vy'amatora. Dushimire bagenzi bacu twafadikanije mu hinga bw'ivyuma Serafine Hakizimana na Albert Nduwayo, Leonidas Kirombo akaba ari we yarahagariye kino kiganiro, Pacifique Cubahiro na Francine Ndeho kubgayo twariko turemesha kino kiganiro. Turabike banuye mu banda y'umutega amatwi ibiganiro vya radio Isanganiro.